nyakubahwa umushikiranganji Docteur Domitien Ndihokubwayo ndabaramukije. Amahoro. Docteur Domitien Ndihokubwayo umwidondoro wiwe nuwuhe, yavukiye hehe, ryari, kwande? Domitien Ndihokubwayo yavukiye ku mutumba wa Nyagasebeyi muri komine ya Tangara, intara ya Ngozi. Hari ku itariki 4 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 968. No kubatizwa carabatizwa, sinzi ko ari mukirizo. Kubatizwa yarabatijwe kandi yabatijwe haciye iminsi mikenyi avutse mu mukiriso wo mu ishengero rya Katolika. Urupapuro rw'umutsindo rwa doctora sugo mwaronkeye ngaha mu Burundi, mwotwiganira inzira vyafashe kuvaho mu Nyagasebeyi Katangara muri Ngozi mweje kuvuga. Urupapuro rw'umutsindo rwa doctora nkuko mubivuze nivyo sinaruronkeye ngaha mu Burundi. Inzira rero yabaye ndende. Hari inzira yabaye ndende mu bijanye n'ivyigwa n'ubuzima, hakabaho n'inzira yabaye ndende mu bijanye no gufata ingendo kugira ngo umuntu ave ngaha gushika iyo naronkeye urwo rupapuro rw'umutsindo. Mu bijanye n'ubuzima novuga nti nkuko nababwiye yuko navukiye ku mutumba wa Nyagasebeyi. Kuri uwo mutumba nyene niho naciye nkurikirana amashure mato mato, hageze ko ntangura ishure ritonyi. Aho naho hari ku ishure ritonyi rya Musenyi ya mbere, naho navuze nti Nyagasebeyi niho mvuka, mugabo kubera aho mvuka hasanzwe hariho ni paroisse. Iyo paroisse ikaba yitiriwe ahandi yitwa Musenyi, abantu bose bahazi yuko ari Musenyi. Musenyi kumbure n'umusozi wa Rusansuma. Oya, umusozi wa Rusansuma ni Nyagasebeyi, umusozi wa Rusansuma ni Nyagasebeyi. Ariko kubera hitwa paroisse Musenyi, hariho n'ishure risanzwe ryatangujwe n'abafurera naryo ryitwa Musenyi ya mbere, muga hariho n'irindi ryitwa Musenyi ya kabiri. Musenyi ya mbere kigwa ko n'abahungu, Musenyi ya kabiri kigwa ko n'abakobwa. Ndahiga gushika ntampeze amashure mato mato. Mwatanguye ku myaka ingahe? Nayatanguye mfise imyaka 6. Naracerewe gatonyi kuko murazi kera ntibemera yuko umwana atangura kiri mutonyi, nkuko atana amashure kumwe bavuga ngo ya gardienne yari ahari. Natanguye nsa n'ukuze gatonyi ariko 6 ntaje. Yego. Hanyuma rero mpejeje ngaho nkatora ca kibazo ca leta catuma umunyeshuri ava muri primaire akagenda muri secondaire. Naciye ntangura rero urugendo nyakuri kuko nkiri Musenyi hoho Nyagasebeyi ikengeri yaravuga nkiri muhira nkirukanga kandi sincererwa. Ariko naciye mva ngaho Musenyi nca ngenda kwiga ahari college Don Bosco ya kera, ni Ingozi. Umva hari birometero 38 uvuye aho nize primaire ugaca ugenda ngaho Ingozi. Mugabo hoho nca ndahiga ndi muri mwishure rya interna ndara ngaho kw'iryo shure nyene. Ndagacishije mu gatoya, mbega mwarahitiye nko muri mato cyane gose. Narahitiye kuko burya mu minsi yahera kugira ngo urinde utora ico kibazo ca leta ukuru ntivyari vyoroshe. Usivye no guhitira no gusubira inyuma, narasubiye inyuma. Mu mwaka wa 6 ncishika mu mwaka wa 6 bwa mbere ico kibazo ca leta carananiye. Kinaniye hawo kudubuzwa baca bavuga ngo ndacari muto ngo ninsubire mu mwaka wa 5. Raturgo nye. Yego, mu mwaka wa 5 mugano mvumenga ntibinezereye. Ncambitamwo kuja kuragira impene. Mugabo ntivyamaze kabiri, hariho uwundi munyeshure twigana nawe nyene bari basubije inyuma. Hanyuma mugato turahanurana dusanga kuguma kuragira impene sivyo bihimbaye. Turemera turaja gusubira mu mwaka wa 5. Mwempi babiri. Yego, twempi babiri. Hanyuma tuhejeje tusubiye mu wa 5 turasubira turimuka mu wa 6. Mu wa 6 naho nyene ca kibazo ntitwaca tugitora, tuza kugitora kandi dusubiye kudubura. Urumva urugendo ni rurerure. Hanyuma dushitse rero mu Burengo, ubu hitwa Ntunzenya Lycée Don Bosco. Ariko mu nyuma yaho ngiriye ngaho kuri college Don Bosco yahavuye hinduka Lycée Burengo. Dufatiye ku vyagiye ku mpinduka zagiye ziraba ku ntwaro yabagaza, aho bahinduye izina iva kuri college Don Bosco yitwa Lycée Burengo. Hanyuma rero naho narahize ndahamara imyaka 4
kuva mu mwaka w'indwi gushika mu mwaka w'icumi kandi hoho vyagenze neza nta kibazo kinini nya cabayemwo uca ku muntu arengana yego bo naho ico gihe bitari vyoroshe kuko ingene ishure ryari ritunganijwe wamenga twari nk'uduhene twiragira yego twiragira tukicura indero ingene yari imeze ico gihe aho hantu ingene abanyeshure twari dufashe ingene twiga bo ntivyari vyoroshe mbega hari abahungu gusa ico gihe hari abahungu gusa ariko harahavuye haza nk'abigeme bakenyi badashika nka 10 nabo nyene bahiga mugabo bataha yego mvuye rero ngaho kuri lycée y'Iburengo navuze ntiyo yari yahoze ari college Don Bosco naciye ngenda kwiga imureke urumva muri ico gihe nari nkiri mu ntara ya Ngozi nari nagumiriye mu ntara ya Ngozi naciye ngenda kwiga ku seminari ntonya y'imureke ico gihe ni gihe ama seminari yarasubiye kugururwa kuko yari yarugawe nayo nyene acika amashuri asanzwe ico gihe rero Ecclesia Katolika yari isubiranye iryo shure ya Petit Seminaire de Mureke cyangenda yo rero ndahiga naho imyaka 3 kuva mu 11 gushika mu 13 ari naho naronkeye urupapuro rumpa uburenganzira bwo kuja kubandanya kuri kaminuza y'Uburundi nico gihe gwari urupapuro rwo kuja kuri kaminuza kandi nategerezwa kuja kuri kaminuza y'Uburundi ariko ntabwo nagiye kuri kaminuza y'Uburundi kuko nkiri ngaho mu seminari y'Imureke narumva umenga ndafise igisharara cyo kuja kwihebera Imana hanyuma naravugana kenshi n'abihebeye Imana abari mu ma congregation y'abihebeye Imana niho rero nafuhitamwo nkavuga nti ngomba nje mu hariho abapatiri aba basanzwe bari ngahe Gikungu ngahe Bujumbura muri ico gihe ntibari bwaze ngahe Gikungu bari hariya imutumba muri Kabezi niho rero twavugana numva umenga no kwinjira muri congregation yabo aho ni mwaka aho hari mu 1991 nari nasanzwe nsa nuwakuriye mu muhari w'abashonstat vyarampimbara cyane ya mihari ya Katolika yego ya mihari ya Katolika hanyuma rero ndabibasavye turavyumvikana turavyemeranamo mugabe ico gihe ntibari bafise aho bigishiriza abakandida babo bategetswe kubajana hanze 91 rero ntegeje imureke niho nagenda imutumba abanye nabo bapatiri kugira ngo ndabihweze ndabingene bameze ndabe yuko duhuza hanyuma rero barampitishamwo nari kumwe n'abandi sinari je nyene hariho uwundi mu Rundi twari kumwe ubu n'umupatiri wewe yarabaye umupatiri hakaba n'uwundi muhungu w'umuzayirwa nawe nyene twari kumwe ahi mutumba turiko turihweza twese baca baraduhitishamwo yuko twoja kubandaniriza muri Cameroon canke tukaja kubandaniriza mu Budagi mugabo iciyumviro cyo muri Cameroon cyahavuye kivamwo kuko naho nyene muri Cameroon uwo muryango w'abashonstat ntibari bafise iyo ikigo kwari kuvuga ati tubasabire muje kwiga muba mu kindi kigo cabo dusanzwe dukorana mu nyuma rero barava baturungika mu Budagi mu 1992 mugabo turungika mu Budagi aho imutumba twarahamaze nk'amezi yo bashika nk'atandatu dusanzwe dukorana tubakurikira dusanzwe kumbure twanima uwo muhari w'abashonstat mu gihugu cose turagenda rero mu Budagi murumva gwa rugendo ni rurerure turagenda mu Budagi tugendayo mugabo tugiye kwiga ivyo kwihebera Imana kandi aho niba ko byari biryoshe mugira muti turarenganya ahubwo Afrika tugiye iburayi ntivyari biryoshe kandi ntivyari bibishe twari tuzi ko hari ikintu tugiye kurondera mugabo kandi murabe nababwiye yuko navukiye Musenyi yego naho nyene n'urundi rugendo navukiye Musenyi na hantu novuga nti wa undi yavuga ati twavuye kure twari tuvuye kure kuva Musenyi ukamanuka ugaca ngaho Bujumbura mutumba rero ngira ngende mfata indege ngende hanze ntaho twari tuzi twahumva mu bitabo urumva kwari kugira rero ngo tumenye tuti mbega none aho hantu tugiye tuzosanga hifashe gute ubwoba twari tubufise kuvuga ko twari tugiye iburaya nivyo muri iyo minsi yahera umuntu yumvise ko umuntu agiye iburaya wumva yuko wewe arogoroye arakize ariko twebwe twabona cyane iki tujanye turafata indege rero turagenda mu Budagi
mwiyumvire rero umuntu mvuye imusenyi uciye mu burengo uciye imureke uciye imutumba aho Bujumbura no sinobesha ngo narahabaye aho Bujumbura imbere yuko njabuka hanze naharaye ijoro rimwe ryonyene naho nyene ijoro rimwe ryonyene niryo naraye ngahe Bujumbura nayo wundi sinabwigere ndara ngahe Bujumbura hanyuma rero turashitse mu Budagi kuri kibuga c'indege ci Frankfurt kiri mu bibuga binininya kwisi byoba bihari ibibuga vy'indege binininya urumva twara ubwenge bwaratakaye ntibabona yuja ntiwagira iki kuva imusenyi Nyagasebe imona ikinga imodoka rimwe mutamona indege nyinshi imodoka kuyibona cari gihamana kora irindira nk'indwi yose utarayibona noneho mutamona indege nyabona n'ikinga rero ikinga ntiryari rifise bose ugaca indege urayinjiyemwo uragiye urashitse ahi Frankfurt ubona utangwe kugendera kuri beba vyita ngwiki vya bintu escalierura urumva nturayihonyorako ati mfata ufata kumbure ntumenya n'ingene bimubwira ariko ikintu nibuka cyane gose tugishika kuri ico kibuga ci Frankfurt nuko uko twari batatu twagiye twese turi batatu baradufashe mu gipolisi baraba ama passport yacu urumva nta kidagi twari tuzu tujambo dukenyi twamwaramutse mwiriwe twabwiwe n'ababa patiri yewe twabwiwe n'ababa bari bagize ikintu ciza kuko imbere yuko tugenda twaramaze nk'amezi nk'atanu twiga ikidagi hariho igitabo citwa Apprendre l'allemand en 90 jours twaramaze rero nk'amezi 5 twigira muri ico gitabo ku buryo bw'uko n'ubuserukizi bw'Ubudagi ambasade y'Ubudagi ngaha mu Burundi yari yaduhaye urupapuro rwemeza ko tuzi akadagi gakega hanyuma rero dushitseyo mugabo carakamye kuko uri kurakivugana n'uvuga nyarutsa utari bwacumve bakivuga byaciye bihinduka badufata rero batubaza ati mbigana murafise amahera mu mufuko mugiye gukora iki twamaze nk'amasaha 3 twisigura turondeza hirya no hino ico tuvuga tukibura mu nyuma mugabo nta mahera twari dufise abo bari baturungikanye amahera make cyane gose bari baduhaye amahera uyashize mu madolari y'uyu munsi ngira yo amadolari nka 10 yo mu Budagi nyene cyane yo mu Budagi mugabo rero abo bapolisi ati nta muntu yinjira ngaha muri iki gihugu afise amahera ngana gutyo babahetse biragenda zuguru mugabo barahava baratora inzira yuko tubonana nabaje kuturaba baratugira mu vyuma muri mikro kugira ngo bumve tumuntu yaje kuraba naka naseruka habona araseruka hanyuma aravuga iyo tugiye arasigura baradutwara tuvuye rero muri ico kibuga c'indege ikintu cantangaza nuko twaraba ahantu imiduga bayiparikinze hari mu ma etage ngira ugasanga na ma etage 100 umanuka n'imodoka uzunguruka kugira uzorinda ushikira barabara ivyo vyari imodoka iri kwirava mu nzu muri ayo za etage twebwe twipfuza izo tubamwo nabo kumbure bazibikamwe imodoka turagenda ikintu catwakiriye ubwa mbere nuko dusohotse mu modoka umuntu avuyeyo hari mu kwezi kwa 4 dusohotse mu modoka imbeho twabona izuba ryaka natwe twigiriye nyene twimenyereye rya zuba ryo ngahe Burundi dusohotse imbeho ikiratwakira ngira ngo namenyo yahatswe kuhongoka mugabo bari biteguye bari baje kudutegera bari bazitaba abantu ko bashitse ngaho bwa mbere baje bazanya amakoti ku buryo baci badupfuka kumbure turagira ngira murumva n'ubundi ni gwa rugendo turagiye turashitse muri ico gipatiri turatanguye turamenyerana hariho nabandi baje bava nahandi turamenye abandi banyafrika bari baje bava muri Sierra Leone bari baje bava muri Liberia turahura barahava batujana kubana nabandi rero nahandi bari bafise abanyeshure babo harimwe abadagi abahindi aba Mexique twari benshi twari dufise twava mu bihugu bitandukanye ico rero cari kintu naco nyene n'urundi urugendo rwo gusubira kubana n'abantu b'imico itandukanye kugira ngo uzomenyere urya ingene avuga igihe usanga uvuga yihuta undi ugasanga agenda buke usanga kara uwundi yitonda byari nago nyene n'urugendo kandi twagenda turakura mu ciko turahamara igihe mugabo jewe rero ndahava ndabona yuko kumbure sinovuga ngo narihenze ekada ndabona yuko iyo nzira nagomba gufata atari iyo nzira y'igipatiri
ndabimenyesha ndababwira nti jewe mugabo nabona umenga iyi nzira siyo yiwanje. aho haheze igihe kingana gute? Oya ntihaheze igihe kinini nya gose ko mumva twagiye mu 92 kwa kane aho je nagiye kubimenyesha mu kwa gatandatu ko mu 93. Muri ico gihe ngaha mu Burundi naho vya kampanye vy'amatora byari bishushe. Urumva mvuze nti jewe sinzobandanya ngaha kwaro guhitamwo kuva muri iyo nzira y'igipatiri muri iyo communauté nkaja kurondera ingene nibesha canke nkahitamwo gutaha. Cinca ndababwira nti jewe rero ngomba kwitahira Burundi kandi nawe ariko harasha kugira mwumve yuko na hamwe twagenda 92 gisharara ntikwara kuvuga ngo umuntu agiye Buraya. Tunacivuga nti ngomba gutaha Burundi baca barantahukana candagaruka nashitse ngaha amatora y'umukuru w'igihugu yari yaheze. Ndaguma ngaha mugabo kubera yuko numva nti gufasha muri wa muhari nakuriramwo havuze nti turashobora kubandanya dukorana nabo candasubira imutumba. Nsubiye imutumba mugabo navuga nti gusubira imutumba no kubandanya kuja kuri kaminuza. Navuga nti nzobandanya kuja kuri kaminuza. Sinabandanije ariko kuri kaminuza. Kubera iki? Kubera yuko muri ico gihe naragiye kurondera ibipapuro byo kugira nje kuri kaminuza. Dosi. Ego. Ariko sinabironse ku mwanya nabirondererako byari bigoye gose kugira winjire mu biro vya musitanteri, byari bigoye kugira winjire mu biro vya buramatari ngugiye gusaba ibipapuro. Ndetse rero ico ntuvuga coco no kuvuga ngo winjiye muri ca gipolisi niba ari page ngahi Bujumbura ugiye kurondera niba ari attestation de vie. Hari abantu benshi cyane. Byari bigoye cyane. Bo ico gihe niba ari kirenga mugabo kugira ngo winjireyo byasabe sinzi byasabe nguvu kumenya. Hanyuma rero ndava ndabivamo ngenda kuba ndakora kwishure ry'abamenyesha mana ry'Imutumba kole kateshetique dinbari formation katesheze au développement. Nikahera kandi ko kuja mu niho nabonye nashobora kuja kandi ico gihe byari vyiza kuko aho nagiyeho nigishije ivyigwa nabona ko niyumvamwo byari vyigwa vya bijanye n'iterambere ingene umuntu yotunganya iterambere. Naho naje atavye nari bwige naravyigisha mugabo aheza nkabimenya mugana naho sinahatevye cyane kuko mu 93 urazi tunzenya bamaze kwica umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye harabaye akajagari kadasanzwe harabubwicanye budasanzwe. Muri ico igihe nari mu Budagi mu 91 na 2 nari naramenyanye n'umuntu w'umugenzi umuntu wo muri Cameroon twahura duhuye mu byo gusenga tuca tuba bagenzi. Yumvise rero ko mu Burundi bitameze neza ico yihutiye yavuze ati mbega none wa mugenzi wanje ubwamerewe gute mu Burundi. Aca rero yandikira baba patiri b'Imutumba ko yarazi nibo yarazi ashobora gucako ababwira ati ahantu yose yo bari mu muntorere. Mugabo nabo mu kubandikira murazi amakete ingene vyari bimeze ntaho yari afise abicisha yandikiye ambassade yabicishije muri ambassade y'Abadage ngaho gushika iryo kete rizorinde rero rinshikira murumva ko hari umwanya muremure rinshikiriye rero avuga ati aho uri hose ni waburi muri Tanzania ni waburi muri Kongo ni waburi Burundi aho uri hose menya kwisi yose uriko iramera kandi ntuzorara ubusa ngo kubera yuko wabuze ivyurya ufise amaboko. Yari impanuro ihambaye cyane gose. Hanyuma mugabo urumva nari ngahe Bujumbura aca mbwira ati wewe rero icyo ukora tugira tugufashe ibishoboka byose kugira uve ngaho mu Burundi uze kubandanya amashuri ngaha ze kwiga mu Budage kwiga ngaha. Hariya rero yarakoranye n'abari banyigishije bari banzi bari barabonye ngene nari mfise umwete arakorana n'abagenzi biwe gushika mpaka nsubire kuronka uruhusha rwo gusubira mu Budage. Nsubira rero mu Budage mu 94 ubu ngiye kwiga atari ivy'igipatiri ngiye gutangura amashuri bisanzwe. Ariko nsubiye inyuma nuko ngahi i Burundi niyandikishije muri kaminuza bari mu mirongo imbere yuko ngenda mu Budage mu 91 mu 92 abari bampaye kuja kwiga ivy'ubuvuzi medicine. Mugabo murumva ko ntagiyeyo. Subiye mu Budage rero nagiyeyo mvuga nti ngomba guca nza kwiga vya medicine. Ariko umwe wese arafise
ico yiyumvamwo n'ico atiyumvamwo ivy'ubuganga sinumva ko nari kubishobora naho bari babimpaye ngahe Bujumbura naho nari ngiye mu Budagi numva umenga nivyo ngiye kwiga narumva yuko umenga birangora ntavyo nari gushobora nshitseyo rero 94 nakiriwe n'umugenzi twari twariganye ikidagi kuri kaminuza mu Budagi igihe nari nkiri ngaho wa mu Kamerune cyane oya uwundi mwumva ingene Imana itunganya ibintu nakiriwe n'uwundi muntu ava muri Romania yava muri Romania mugabo yari yarongoye umugore wo mu Budagi baca barampa indaro ndamara iminsi wabo mfungura ndyama ngize gute utavuga ngo turavukana canke tugize mugabo ndakubera nawe yaguma akora agenda hirya no hino ndahava nimukira kwa wa mugenzi wo mu Kamerune rero uwo mugenzi wo mu Kamerune ndahaba umwanya utari muto umwanya wo kuba ndarondera nanje ngene nzobaho mugabo namaze gutangura kuri kaminuza mugabo muri kaminuza rero sinatanguye bimwe by'ubuvuzi sinatanguye ibiharuro naciye nja mu bindi nabona yuko kumbure vyonyorohereza kunyarutsa nari interesa cyane gose ku bintu bijanye no kubaka mugabo navyo nsanga bintwara uburyo ivy'ubuganga bintwara ubuvyo ntwara umwanya muremure wo gusubira kwiga ibintu bimwe ntari narize kuko ngaha nari nize lettre moderne ubwiye mu buganga rero ntivyari kunyorohera ndavyibaza nca rero niga urugendo rwa doctorat ni rurerure gose urumva ngenda kwiga bya economy ubutunzi oya da sivyo nahereyemo nagiye gutangura naringiye kwiga ibintu by'igifaransa urumva ubukijuragirika iyo bakubwiye universite yo mu Budagi yari ifise abanyeshuri bashika 56,000 urumva rero ifise n'ibisata byinshi cyane gose ucujuragirika ntumenye yuja niyupfa mbega ho nyene mwari hamwe mu mwavuga Frankfurt canke oya nagiye kwiga mu gisagara bita minister kugira ngo ntuzenya nahagiriye n'amahirwe nasanze n'uwahoza twara diocese ya Ngozi Musenyeri Kaburungu nawe ariho yari yaritse mugabo yahahejeje haronkera doctorat nanje umwaka mvuka hanyuma byari bihimbaye wumvise ati aha naciye haraciye uwundi yagize icamara mu buzima bw'igihugu byoshe cyane hanyuma rero aho nagiye gutangura niyandikisha mu vy'igifaransa niyandikisha mu byo kwiga kuvuga kurondagura kahise histoire hanyuma nca niyandikisha no mu yindi kuru yo kumbe bashanoyete sinzi murangira muramfasha ikuru bita ethnologie ethnologie ni cigwa cyo kuraba imibereho y'abantu mu bihugu bitandukanye yego hanyuma rero mugabo sinatevyeyo na gatonyi ngiye mu gifaransa nagiye nsanga n'ibintu mu buzima by'ukuri ntabona iyo nzobijana sinoja ngaho ngo mbeshe nasanze vuga igifaransa hanyuma ngiye muri vya bindi vya histoire nagezeyo umunsi wa mbere umwigisha yavuze igiheburayo gusa conyine umunsi wa kabiri avuga ikigereki hanyuma igifaransa kitaraza igifaransa cyane nabonye ko atakigenda urumva muri kahise muri histoire naho nagiye nsanga bavuga igiheburayo kigereki nta giheburayo nigeze niga nta kigereki nigeze niga abo turi kumwe ati none waje gukora iki makazizi nzinga makaye ku mutwe nca nditahi mugabo mu kwiga hariya babishira mu mice mu mwaka amezi 6 buri mezi 6 ariyandikisha nca ndagenda rero ndica ndiyumvira none jewe ngiye ku Rwanda nca ndagenda ndahanunza hariho umu directeur yatwara ishure ryo kwigisha ikidagi yari naramuciye imbere nawe yari yaranafashije cyane gose kugira nsubire mu Budagi nca ndagenda ndamuhanunza ndamubwira nje uje ibintu bimeze kunuko ndabona ibi bintu ntafite nzokwiga ngomba nigire mu bindi niho rero naca mvuga nti ubu rero ngomba nige sociologie ndanya ethnologie ndayibandanye mugabo ndashaka kwiga iby'ubutunzi kanja kwiga ngira ni mu kidagi ngira mu Kifaransa ngira ni economie politique mugabo iyo kuri economie politique yari igoye gushikira kuko ntunzenya ngiye kuyandikisha mu bamwe bati ntituyiguha kubera yuko bavuga bati abanyamahanga baje kwigi aya makuru asaba concentration nininya babicira hagati
kubera ubu ntubufise uburyo bwo kubaho uja kurondera ingene ubaho ukaja kwiga ugaca usanga ni vyinshi birakunaniye ndagenda ndabwira wa mu directeur canke bari n'uburukoba sinovuga ko binu urukoba kuko nabona umenga nabandi bo mu bindi bihugu bafite urukoba gwera nabonyene vyarabagora ndagenda ndabwira wa mu directeur ndamubwira nti jewe n'ukuri ntabaro nyandikira gakete naraguciye imbere urazi yuko kumbure ntushobora nzo kwigwanira hanyuma rero aransabira ndaronka ubwo burenganzira bwo kuja kwiga iyo kuru ico cigwa ndaburonse rero ncandaja kukive tangura kwiga ndiga urumva ivyo bitatu byose nabikorera rimwe nakora sociologie economie politique na ethnologie musanzwe niko vyari bimeze ugomba kugira maîtrise muri ayo madomene bakubwira ko bifatanya ari bitatu kubera yuko bigenda bisa n'ivyunganirana wa mwete wababwire jewe rero guhitamwe ivyo bitatu navuga nti ico cigwa ca ethnologie ucize urategera neza ingene abanyamahanga bagomvye gutegera ingene abandi bo mu bindi bihugu babayeho ingene bagomvye gutegera ingene abarundi babayeho ingene bategereye abakongomani ingene babaye ingene bategereye abo muri Afrika y'epfo ingene babayeho kugira ngo bamenye ingene biyumvira n'imibereho yabo byari byoroshe no gushobora kubinjiramwo bakamenya ingene babatwara nja kuvyiga rero kugira ngo ntegere mbega vyagenze gute hanyuma sociologie nayo ni mibereho y'abantu navyo vyari byaramfasha kugira ngo umuntu ashobore kumenya mbega abantu imibano gute mbega imibano tushindura gute birahura birunganiranira kandi noneho nabigisha hamwe wasanga ari nabo bigisha handi hanyuma rero cacigwa c'ivy'ubutunzi naco navuga nti ivyo ari byo byose turafise igihugu navuyemwo kandi ico gihe sinzi ko mu vy'ubutunzi ho ntitwanavugwa niko novyiga mbega none ivyo byo dufasha gute kugira ngo vya vyiyumviro nakuye hana hariya na hariya ninsubira mu Burundi kumbure bishobore kugira ikintu bimana ndabifatanya rero ndakora gushika mu 99 ndaronka urupapuro rwa maîtrise mu 1999 ndaronka urupapuro rwa maîtrise mpejeje kuronka urwo rupapuro rero nabona ntibirahetse mugabo inkuru y'umwana isubira inyuma gatonyi nagiye kuronka urwo rupapuro mbere naruronse mu 2000 sinaronse mu 1999 nagiye kuronka urwo rupapuro nahejeje kurongora mfise umugore mugabo rero mpejeje nca ndavuga none ncanja he ngira nitahire Hona umugore yari ngaha ntereka ntahi Burundi. Umugore yari ngaha Burundi. Yari ngaha Burundi. Mugabo rero nari nararonse abagenzi babadagi twamenyanye biciye kuri wa mugenzi wo muri Cameroon. Hanyuma rero abo barambwira bati oya wowe naho uhejeje ukuhejeje bandanya kuko urafise ishaka kandi urafise amanota yari meza. Amanota yari meza amanota nta ngorane nari mfise. Naho niga mu Kidagi gusa naco nyene n'ikintu umuntu yovuga ko n'ikindi ki Faransa ndagisize Congereza ndagisigine Kirundi ndagisigine niga mu Kidagi. Hanyuma rero barambwira ati reka ubandanye ndabwira none je mbandanye kuko nari nararonse ndi muri maîtrise nari nararonse ntuzenya bourse donc bourse y'abantu bashirutse ubute hanyuma ndiga ndaheza hanyuma rero ndabwira nje none ko ntagira bourse sino kwiga ntavyo noshobora mbona umenga vyo hava bingora baca barambwira ati reka rero tugufashe gatonyi gatugufashe mu mwanya wo kuri kurarondera iyo bourse ubashe kuronka ikigushigikira baranshigikira ku buryo bw'uko nagiye naciye nja mu byo kurondera bourse mugabo bariko baramfasha bandihira amashuri bandihira ibikenewe kugira ngo nshobore kubaho mu nyuma rero bya bourse ntivyoroshe narahavuye ndazi ni Burundi umwana wacu wa mbere yavutse hanyuma muri ico gihe niho banyandikira bambwira yuko bantumiriye kuja gupasa interview kugira ngo barabe ko ndonka iyo bourse mugabo iryo kete rishika mu muhiri wanje mu Budagi nanje ndi Burundi nsubiye mu Budagi nsanga ikete ryaragiye hanyuma rero ntunzenya nsanze ikete ryaragiye igihe cararenganye ico ndabwira babandi bamfasha ndavuga ni murabe ingene vyagenze bambwe toya naco ni wizere bizogenda neza
ndasubira ndandika ikete hahandi nyene ndababwira nje burya vyarangoye vyagenze kunuku musubira mukampa kandi karyo nkazoza kugira barakampa iyo buruse nca ndayironka yo kubandanya ivyigwa vya doctora ivyo vyigwa vya doctora rero nategezwa kubibandanya muri iyo mici 3 nyene n'ubundi uko niko bitunganijwe hariya mu Budage cyanda bibandanya muri iyo mice ubwa mbere nagomba gutangura kugira ivyo butunzi gusa hanyuma mugabo buruse naronse ikiza ari buruse impa kubandanya mu bya bindi vya ethnology niho rero naca mbandanya nta kibazo cyo kwiga cyangwa cyo kugira gute cyarimwo ndabikora gushika mu mwaka w'ibihumbi 2004 niho naronka ngo rupapuro rw'umutsindo rwa doctora ngira murumva rero rwa rugendo rwabaye rurerure mu karere kuva i Burundi gushika aho mu Budaga aho naronka iyo doctora mugabo kandi no mu rugendo rw'ivyigwa rwo kubaho ingene vyagenze kugira ngo ninde ndarushikira yego aho ngira ngo urugendo ni rurerure kandi kumbure turaca kuri bimwe mu byo mugiye muvuga ariko hari igitabo muherutse kwandika ibyo mwanditse bijya tugira tuti thèse de doctorat sinzi ko ari iby'ubutunzi ngira ngo murabitubwira ariko hariho igitabo gishasha muherutse kwandika ngo Burundi la seconde décolonisation mwaba mugomba kuvuga ikintu kwiganzura ku Burundi bugira kabiri mu biki nimba ari byo bivuye kuki